mu bihumbi 2006 naraserukiye igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu yabereye mu gihugu cy'Ubuyapani mu gisagara bita Fukuoka. Aho nari ngiye ku rwego rwa junior nka nakoze ibirometero 8. Then 2007 naraserukiye igihugu mu ma interregionale yabereye mu Rwanda. Muri uwo mwaka nyine wa 2007 naraserukiye igihugu muri mu mahiganwa mpuzamakungu ya cross country mu gihugu cya Kenya mu gisagara bita Mombasa. 2008 naragiye mu gihugu cya Jordani none nari ngiye ku rwego rwa junior ngiye guserukira igihugu muri cross country mu mahiganwa ya cross country cumi na rimwe gushika 2013 nta namwe naroye byaragoranye nubwo twaba twakoze igihugu byaragoranye ko gishobora kuronka uburyo bwo kuturungika. Muri 2014 mu kwezi kw'indwi naragiye guseruka mu myimenyerezo yabera mu gihugu cy'Ubutaliyano naba mu gisagara bita Siena. Nari ndabifashijwemo n'uwitwa Denise Niyongabo bari kumwe na perezida wa federasiyo. Barandonderera aho ushobora gukora imyimenyerezo n'ushobora kumfasha. Aho naje gukora amahiganwa makeya. Muri 2015 naraserukiye igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu kuri marato mu gihugu cy'Ubushinwa Beijing. 2016 naritavye les Jeux Olympiques zabereye Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Aho hari kuri marato. Mu nyuma 2017 narakoze amahiganwa y'imisozi mu gihugu cy'Ubutaliyano nayo mwibarabara kandi nayo nyene naragenda akora imyanya myiza. 2018 byarase ko nari ngwaye kuguru n'amahiganwa nta myanya myiza nakoze. 2019 nayo nyene narase gukora amahiganwa y'imisozi, amahiganwa mpuzamakungu ndashaka kongera gutwara ikibanza cya mbere mu bandi. Hama 2019 nta higanwa nakoze kubera hacyatera covid ndagaruka mu Burundi. Gushika ubu rero ntibyari bwakunde ko subirayo mugabo biteze ko manager azobifasha nyamwe na perezida wa Federation d'Athlétisme y'u Burundi nkagenda guserukira igihugu gukora imyimenyerezo muri Kenya hama nkasubirayo kongera gukora imyimenyerezo kugira ntegure les Jeux Olympiques zikurikira.